nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Hazwa mukama. Kuri uyo munsi nyene haza abafarizayo bamwe kubwira Yezu ngo genda va ngaha, Herodi ashaka kukwica. Nawe arabishura ati genda mubwire iyo mbwebwe yuko ndiko ndirukana amashetani nkongera nkakiza indwara uyu munsi nejo, naho ku munsi wa gatatu nzoba mpejeje. Ariko rero ngirizwa gutera riha imbere uyu munsi nejo no ku munsi ukurikira, kuko bidashoboka ko umuhanuzi apfira inyuma ya Yeruzalemu. Yeruzalemu, Yeruzalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abo warungikiwe. Aho nageragereje kwegeranya abana bawe kurya inkoko yegeraniriza uduswi twayo mu mubi ntubishake. Noneho inzu yawe izocika umusaka. Ndabikubariye ntugisubira kumbona gushikaho uzogira uti aragahezagirwa uje ku izina ry'umukama. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacari mu ibaruwa y'umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Nashimye yuko duteramira tukazirikana na cane kuri uku kungene ubukomezi bw'Imana koko bwigaragaje muri Yezu Kristo buheza bukadushigikira n'igihe tuba turiko turaca ahantu menga hari inguvu ziturengeye, inguvu zinanira umuntu ku buryo bw'uko yohereza ku kwihebura akibaza ati mbega ubwo ivy'Imana idusaba, ivy'Imana itubwira ubwo birashoboka? Murumvise ingene Paulo agira ati nta gishobora kudukura ku rukundo rwa Kristo. Aradondagura, aravuga ibintu vyinshi, nta rupfu, nta buzima, nta bamarayika canke intwaramiheto zo mw'ijuru, nta nibiriho, nta nibizoza, nta bifise ububasha canke ibiri mu kirere canke ibiri mu kuzimu, fata n'ibindi vyose muzi bitera ubwoba aho hanze. Aho hanze mu vy'ubuzima bwa misi yose, bya bintu vyose bikomeye vy'ibiorganisation bitera ubwoba. Na kimwe n'uyu munsi n'abakristo bakivuze umenga bakivugana ubwoba. Hari ikintu citwa franc-maçonnerie, ikintu kirimwo abantu bafise ububasha bwinshi bakoresha mbere n'ububasha bw'umwijima bunyegeje buhinyitse. Usanga umenga caranyengetereye no mu bantu. Nta na kimwe gishobora kunanira Yezu Kristo, nta na kimwe, vyose yarabitsinze. Kandi kiryoshe ntiyabitsinda nk'Imana iri hariya mu kirere mu buninahazwa bwayo, abitsindira mu mubiri w'umuntu, abitsindira mu buzima bw'umuntu. Ico kintu kiraryoshe. Ahandi iyo abikorera hariya mu ijuru twagira tuti ni ivy'Imana, ora n'Imana ugomba bigende gute? Ariko yabitsindiye mu mubiri w'umuntu kugira ngo yereke umuntu yuko ububasha bw'umwijima, ububasha bw'inabi, ububasha bw'akarenganyo bwose, ububasha bw'ugwanko n'ayandi mabi asivye umuntu ntibushobora kunanira Imana. Burya sibwo bunanira Imana, ni umuntu mu mutima wiwe ashobora kunanira Imana, ni umuntu mu mwidegemvyo wiwe ashobora kwankira Imana. Ngaho hantu ngira ngo turamaze kubizirikana kenshi, ahantu hamwe Imana iri faible nanigwa ni imbere y'umwidegemvyo wawe. Iraza mbere ukamenga iri kwiragushera iti bompa. Muramaze kubona umuhungu yataye umutwe gushika hacira inkonda, ugasanga ariko asaba urukundo umukobwa, uyu munsi bagapfukama no hasi. Hage mpora ndabaranka vuga nti hasha umukama yarantabaye kunkiza ivyo bintu. Ukabona arambaraye hasi akarira asaba urukundo rw'umwigeme. Ni nka n'Imana hari igihe ubona uti Imana harageze igihe irimanura, iraca bugufi, irazira ry'imvumba hano kw'isi, iri kwirondera urukundo rw'umuntu.
ariko mu mwidegemvyo w'umuntu umuntu arashobora kwibwira ati nkuriraho ivy'iwawe numva umenga ntibifadika, akayima inzira kandi ntimuhata irundi canke inyarwanda harabuca bayitirira canke ikongomani canke sinzi iraheza cyose inzu ariko aracokoza abanyarwanda ati ibyo mwivuga byose mutera imbere umurundi muragumana ati ngaha anyi kukugura umuhita gute nimuhita ku murundi ati muritondera abarundi ati murundi aho uzoja hose uzokwama muri kumwe kiretse ni wagomba kwica amaguru Imana aho hantu harakomeye kuri yo, ariko nta kintu na kimwe gishobora kwinanira atari twebwe rero kuri aho hantu hakomeye kuri yo tuyankiye tukayimizira. Ariko nko reko ndabivuga ntihebura, iraduha umwanya wose. Birahimbaye rero kandi kubona Paulo ariko aratanga inyigisho nk'iyi ari mwibohero. Ari mwibohero aramaze kugira experience y'urukundo rwa Yesu Kristo, ivyo Yesu Kristo yagiye aramucishamwo vyose, agateba akabona yuko impera n'imperuka Yesu amutsindira vyose, akamasanga niwe ahubwo ariko arungukira ubwami bw'Imana. Uko mbere umenga ibintu biramuremereye biramugerageje, niko bica bivyara abakristo benshi. Harageze aho mwibaro yandikiye abanyakorosi avuga ijambo yereko arivuga twibaza tuti mbe ubwo aribaza nk'iri jambo yavuze ico rivuga nko mu muntu ariko arababana, akagira ati ndiko ndasozera gwivyasigaye kukubabara kwa Yesu Kristo kubw'ama ekleziya. Ingene Imana igaragaza ububasha bwayo no mu muntu menga kubiboneka nta marabwa n'ububasha agifise mu maso y'abantu. Muri bari abantu dushobora kwibaza tuti bari abantu babaye akaheze ntaco bakimaze, nko mu masosiyete amwamwe y'abantu bagendera kukumva iteka ry'umuntu kuko aproduiza yinjiza vyinshi by'amafaranga n'uburyo n'ibintu, nk'uyu bacamutera agashinge bakamusubiza uwamurenya ati uyu ararenze ko nuri ko arakonsoma gusa. Ari ivyumviro nk'ivyo biri mu bantu. Rero nkibaza ko nka etanaza ariki ibi vyo guhohosha umuntu, uyu muntu aratugoye araturemereye, niba mutera agashinga aruhuke atahe. Mugabo nuko kejagira ati ariko araturya natwe tugishaka kubaho. Mugabo gashanga niwe yitangiye ivyo abo bantu beko baravuga yuko ariko ararya nabo bariko barabijyamo. Nogira nti rero kumva Paulo aya majambo ayadushikiriza ari mwibohero yarazirikanya kazararaba ingene Yesu yagiye aramutsindira vyose, n'ibintu vyiza gose kuca wumva yuko utabibwiwe n'umuntu menga. Iyo tubibwirwa n'umuntu menga byose biramukundiye, ahaciye imiryango iriyugurura bose bamukomera amashi, ahaciye bose bamuvuga neza, twari kugira tuti we wumva wowe nta kundi uri buvuge nawe byose bigenda neza. Ariko biriko bivuga umuntu ari mwibohero akabibwira abantu bari umwidegemvyo hanze ti burya nta gishobora kudukura ku rukundo rwa Kristo. Hari ikintu mbona asaba Imana gikomeye kandi namwe ndakibasabira, ko Imana itobima kuza murabona ingene ikiganza c'urukundo rwayo kibaherekeza mu vyo murimwo vyose. Kandi ico kintu ndakibifurije kuko niyo mahoro. Ahandi ho abenshi bibaza bati kuba dufise Imana ikomeye ya Yesu Kristo nuko atakidukomakoma, dusenze ngo amakonte yacu yuzure tugasanga amafaranga ariko yavuye he, tugashaka Imana y'ibintu by'indoto zitarizo. Ugasanga turiko turasengera umuntu w'umutamakazi yaheze asubira abe nk'akajene, abe nk'umwigeme. Ikunda hari ibintu bimwe bimwe utegerezwa kumenya yuko n'inzira y'ubuzima. Negeze gutwenga abantu hamwe sanzwe ko barasengera mama wawe yaracitse umukecuru, twebwe turemera twarakiriye Yesu, tuzomusengera asubire tumubone caracanganya dusongera ubugari adutekera isombe ziryoshe. No,
irindira turabe. Kazabona yuko uko iminsi izirahera ahubwo niko bigenda birasubira inyuma. Basanga umuntu wamushize mu kintu ca illusion kitari cyo. Ubukomezi bw'Imana si bwa mbere ubukomezi bw'imitsi, n'ubukomezi bw'umutima, n'ubukomezi bwa mindset, n'ubukomezi bw'ivyumviro bwa mbere. Kwasha gusanga umuntu akomeye ngaho nundi umenga ni gikota ariko ugasanga ni igihwahwari mu vy'umutima no mu bwenge. None mushobora kumbwira gute nk'umuntu yitwa Martin Robin maze imyaka n'iyindi atakindi kimutunze atari Eucharistia, mugaba abantu bose baje kumuyagisha kubera ubukomezi bw'umutima buri muri we, kubera Yezu yatsinze byose ari muri we. Naba ate bamwe bagwanya Imana bakagenda bavuga bati muri iyi si mu mwanya mutonya tuyaze n'ujya muntu, nta muntu yari bwankunde nk'ujya muntu. Nimwumva ko muri uyo muntu akadirisha ka Yezu kamaze kuguruka. Ntaratangura kuvuga ibisabisho byinshi nkangwe yaba muri intercession ngahe iwacu. Mugabo akadirisha k'urukundo rw'Imana karatanguye kuguruka, aratanguye kumva icari c'urukundo. Hariho umuntu akomeye muri iyi si. Nta muntu mwegera atarinze no kubaha ibintu byinshi, mugabo ikiyago gisanzwe nawe ukumva ingene agushitse ku mutima, ukumva ivyumviro vy'ingene bitonganutse, ingene biryoshe, birimwo urukundo rukomeye ruguma ruvyara ingoga nshasha mutima w'umuntu no mu buzima bw'abantu, kagira uti ivyo bintu biva he? Ugasanga nk'uyo aratambutse ubuzima mu bantu, aravyura umuntu w'imbere mu bantu benshi, uwo muntu w'imbere aba yarapfuye. Aba yarapfuye agasubira gusubiza umwize ngubwo ubukomezi bw'Imana ingene buriko buvugira muri uyu muntu ari mwibohero. Ubukomezi bwa wa muntu yarapfunzwe nigeze kubabwira, yapfunzwe kubera ko hari ibintu yagiye aronona kubera akaburegwe. Mugamaze guhura na Bikira Mariya mu gasho, bagahura na Bikira Mariya na Yezu, bagomba kumurekura akisabira ati ndumva amanyama y'inzoga ataramperamwo neza, Mukama Yezu bancira urubanza mbanze gume ngaha imyaka 5 yindi some Bibiliya ninjire mu gisabisho. Kandi baca baruca gutyo nyene. Umuntu yisabira Yezu ati ngumiza muri akagasho, kuko subiye aho hanze ndumva ibintu bibi by'inyota y'inzoga, kuko yarashobora kunywa iki kidumo hafi cy'amaritiro 200 ku munsi. Ntumenye iyo zigiye gara abantu burya atari bo banwa, ari ibindi bintu by'ubasha bubi biri muri bo banwa. Akagisiniya yindya ubona afise mu nda nk'ivubi nk'uko kwa Clovis. Kati bigiye hehe? Kibazo bigiye hehe? Mugabo hariho ibintu by'ibigabo bikomeye hariya biri muri we bikarya. Uyu muntu ni biki? Ibyo bintu navyo murabona? Mugabo ivyo byose hageze Yezu arabitsinda, umuntu agasubira kuba muzima. Sinzi ko murahura n'umuntu yahoze umenga ari mu rupfu ruboneka mu maso, ugasanga yarahuye na Yezu, ugasanga yarabaye umuntu muzima. Sinzi ko murahura kabona uti vy'ukuri Yezu aratsinda byose. Ugahura n'umuntu impanuro z'abantu zari zarananiwe, ukwitanga kw'abantu, kugerageza kugaragaza urukundo kw'abantu bikabata kuwa mazimu bw'umunsi uri izina. Yezu ategetse ukazubona umuntu ibintu birahindukiye, kibaza uti nibiki vyabaye muri we? Nibiki vyabaye muri we? Na wewe uyu munsi usubire ugendere mutima mweranda gufashe kubona ingene ikiganza c'Imana cagiye giherekeza ubuzima bwawe, ingene ubukomezi bwa Yezu Kristo bwagiye burigaragaza mu buzima bwawe. Hamwe nyene hari ibintu utashobora kwigobotoramwo, araza arabikwereka kugira ngo nihazoza nibigoye ntibize biguca ivutu. Ibi vyarateguriye Paulo gusubira kwitegurira ikintu gikomeye cuko asozera ubuzima bwiwe bamuciye umutwe. Paulo yapfuye bamuciye umutwe, kandi n'igihe yaramaze igihe gitonya avuye muri ribohero ryo mu jyaho yarapfungiwe, aho yandikiye iri baruwa ku Baromani.
kavuga ati ndagiye hariya ntazi ibindi ndira ati mugabo nuko umukama ambwira ati hariya nzohasanga urwango. Mugabo bugingo tukiri kumwe byose ndazi ko amenye ingene abihindukiririza ubuhigwe bwanje. Naho hoza ibitero ibikugerageza bingana gute, ukagumya umutima muri Yesu, ukamera nk'uko tumwumvise imbere y'abantu baje kumutera ubwoba, byose umukama aruhira kubihindukiririza kukuba vyiza kuri wewe. Kandi ico kintu Paulo yaracanditse ahantu ngo vyose bibera vyiza abemera. Vyose ntihagire ikintu na kimwe cyo gucivutu ngo kigushire. Shitani yafise ukungene ibikoresha, uri kuraca mu mageragezwa akomeye, kaguma inokeza mu bwenge iti wa mu Yesu wawe ari hehe. Umwe hora wishima ko ngo ashobora byose. Araho nyene. None rero dusabe kugira ngo nubundi naho nyene umukama nawe akaza aratwongora kubwira ati rindira gato, biha umwanya. Kumwe abongereza bavuga wait and see. Tuzorabaho bizohereza ngo vyose biva kuri we, vyose bigengwa nawe, kandi vyose bihereza imbere yiwe. Mu gusozera sinosozera ntaciye gatonya kuri ino nkuru nziza irimwe ikintu gikomeye. Dusubire tuhatangariremwo la personnalité ya Jésus, le caractère ya Jésus. Murumvise ingene hari abafarisayo baje kumuburira bati Herodi ariko arakwirukako agira kwica. Ibintu murazi ko biharaye iwacu, kandi namwe bivuze muca mutangura gukanya mu maso, ariko biriho kandi akariho karavugwa. Abantu birirwa baratera ubwoba abantu bagomba ko tuba nko mu gihugu c'abaranyica, ugasanga ntugishobora kubaho utekaniwe. Ejo bundi sinzi uwo narindishije bagire bamutwara inzu yiwe, ntihagarara neza, abo bantu ntibagukange. Kandi yarayisubiyeko, iyo aza kugira ubwoba inzu yiwe yaragiye, baba ari mwibarabara kuko ari umupfakazi. Ira ntirere ikintu ca mbere nagomba ko turabiramwo nuko kungene aba bafarisayo baza kubwira Yezu umugambi Herodi amufiseko. Hari abavuga bati kumbure bo barafarisayo bamufise ku mutima, kuko burya naho abatari bake bamugwanije harimo n'abandi bamukunda. Murazi nk'umufarisayo yigeze kuza kumuraba mwijoro bakaganira ikiyago c'imitima ironderana ikundana. Hari abavuga yuko baraba abafarisayo bo babagize bati ntahava mutwicira ko n'ingene tumwumva mu ijambo ryiza. Hari abantu bameze gutyo, bari ngaho hanze mu bantu batokwemera kubona uwundi bamuhora ubusa. Abantu mwatabaranye gutyo mu bihe bigoye, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Ubwo buzima mwatabaye buze bubatanga imbere, bubavugira imbere y'Imana. Hariho n'abandi, hari abavuga yuko aba bafarisayo mugabo bo bari abantu bashize hamwe na Herodi, bagomba kuba baratangura kumwica. Hari uburyo ababicanyi bakoresha, bakabanza bakakwicira hejuru imbere yuko bagushira mu ivu. Kandi urupfu rukomeye cyane si urujya bagushize mu ivu, bakwica mu mutwe, mu muzirikanyi no mu mutima. Hari abo bica bakabicisha iterabwoba, hari abo bica bakagura imitima yabo, bakabafatira hajya bakenye bashonje, bakakwereka ibifaranga bati kora irya diri, ugasesa amaraso y'umuntu. Arakwishe mu mutima, arakwishe mu bwenge. Igihe uzoseruka imbere y'intahe y'Imana ntazoza kukuvugira. Igihe ivyo bizohindukira na wewe uko wakoze idiri baka ukica umuntu, ejo bazokoresha idiri undi muntu nawe aze kukwica kugira ngo bazimanganye ivyakozwe. Reka kuza murarya amafaranga arimwe amaraso y'abantu. Kandi uyu munsi hari ubuhinga bwo kubikora, ntiharinde kuvuga inkoho.
bakagushirira ibintu mu njya ugapfira hejuru ukabanza ukabara rwose. Abo bantu bose ni imbwebwe, niko Yezu abise. Iri jambo mugabo sindahivuze nko kumenga ni nk'igitutsi kuri Yezu. Ntiyagomba gutukana. Imbwebwe mu mico y'Abayahudi ni igikoko gifise ubwoba mugabo gifise amayeri. Gifise amayeri yeri. Hari abantu bicisha abandi amayeri yukuza arakunokezamwo amajambo n'ivyumviro bikwica bigutera ubwoba. Umuntu ari mu bwoba ntaca ashobora kwimarira, ntashobora kwiyumvira neza, ntashobora gutunganya neza ibintu vyiwe. Abona yuko ntashobora kugira vision, abona yuko umenga karabaye umwanya wari wose. Yamateke yabona umenga no guhunga. Abafarisayo ico bafise umutima cyose, Yezu agaza akabwira Herode ati uri gukoresha amayeri yo kugomba kuntera ubwoba. Singendera ku bwoba bw'abantu. Suvuga yuko umenga arirengagije ibyo bamubwiye. Arazi neza ko Herode ashobora kubikora. Mugabo uko kubimenya sivyo bica bituma nogira nti bihindura iprograme nyamukuru y'ubuzima bwiwe. Sivyo mu gifaransa kandi vuga mu gifaransa. Sivyo bica bimudetermina, bimukonditiona. Oya. Aguma arondera kurangura ubwa mbere ico se wiwe amusaba, ico se we yamurungitsemo hano ku isi. Mwumvise mbere n'ijambo yavuze ririmwo imvuga ihinyitse akagira ati genda mubwire iyo mbwebwe ko ndiko ndirukana amashetani nkongera nkakiza indwara uyu munsi nejo no ku munsi wa gatatu. Ariko arabura yuko azopfa kumwe kw'abahanuzi. Hano yavuze ati nta muhanuzi afira inyuma ya Yerusalemu. Arabizi neza kandi uko kubimenya kuri we ni kintu gikomeye cyuko agomba kuvuga ati nta Herode ashobora kunyica, ni jewe nzoba ndamuhaye ubuzima bwanje. Muri bukabaje kumufata baje kumwica, akabaza ati murondera nde, bakavuga ngo bagasogeza inyuma bakagwa hasi. Burya niwe yabihaye kuko iyo ashaka ntibari kumufata. Murazi yuko n'uwo Petero yaciye ugutwi yaciye kumusubiza. Aho niho hari ubukomezi bw'Imana. Ingene Imana yo ishobora kwemera kubabara hakubabaza. Uyo muntu ameze gutyo arafise ubukomezi bw'Imana. Umuntu ashobora niko mbere no kurenganya mugabo we ntiyigera arenganya, akadodoberezwa akavuga ko ibintu bibi mugabo we ntiwigere wumva ijambo ribiri muvamo, akagirirwa nabi ntiwigere wumva ikibi ategekanya canke yiyumvira no kubamugirira nabi. Uyo muntu ni wakomeye imbere y'Imana. Aha mwisi tugira tuti rigihwije herabe ingene barikora, mugabo arazi nawe ahantu aza kubicisha. Suvuga yuko umenga ararekeranye, ariko arazi ingene ikibi agica inyuma kandi akacica mu muntu gusumbya kwica umuntu. Ko twebwe ubukomezi bwacu ni bumwe buhitanisha, ukasanga uri kuramara inganda. Yezu yaranse yuko ikibi kimara inganda, yemera kwitanga kugira ngo agishire hasi ubutakimara inganda kuri abo bose bamwemereye. Yezu rero ngo agaca abumvisha ati mbandanye inzira yanje, mbandanye inzira yanje. Turabe rero natwe hari ikintu c'abafarisayo buba barabivuze bafatanije na Herodi, batanga inkuru y'iterabwoba kugira ngo bamuburabuze ateyomoke ate umugambi w'Imana. Abantu dukunze gusanga umenga turiko turakamira ya mucoze ibintu vyose vyugaranira abantu mu bwoba, ukabuza umuntu kubandanya inzira y'ubuzima bwiwe kuko umuteje ubwoba bw'ikinakiriye.
Imana izobikubaza. Kuki winjira mu rugendo rw'umuntu wanje? Kuko uyo muntu wese ari hafi yawe hari ingingi ikomeye y'umugambi w'Imana uri kuri we. Ziturafyenata n'ubuzima bw'abantu. Yo kumenga no muntu twokwica tukirenganira ukamenga nta kibaye. Yesu akagira ati ukwihangana kw'Imana kuyituma ibihanganira igerageza kurondeza mu mayira yose ingene yobegeraniriza mu rukundo rwayo, nka kujya ngo inkoko yegeraniriza uduswi twayo mu mubi yayo, ariko ntimubishake ngo inzu yanyu izocika umusaka. Genda muri abantu bose bihebeye kugomba kubaho batera ubwoba abandi, bica abo bashatse, bagaragura ubuzima bw'abandi uko bashatse, bapfa nk'uko umenga n'inzu y'umusaka isambutse. Uramaze kubona inzu y'umusaka, kabona umenga ubuzima bwabo buheze de façon vraiment indigne muri bo bwa mbere, bagapfana intuntu n'amaganya kuko banse kwakira ukuboko kw'ikigongwe c'Imana, ukuboko k'urukundo rw'Imana, kuko banse kubona Yesu ababaye mu bantu bose bagiye barababariza ubuzima, mbere bakiyemera bakibona ko arabahizi. Muzoheza nk'inzu y'umusaka. Iryo ni ijambo rikomeye ku buzima bwacu. Nta muntu ashobora konona ubuzima bw'abandi ngo ariko arubaka ibintu bitangaje bikayangana by'ubuzima bwiwe, avyubakiye ku munyota w'abandi, ariko agira inzu y'ubuzima bwiwe umusaka. Ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Mwari muzi ko ari ugufinata ubuzima bw'umuntu? Ubuzima bw'umuntu wese bujya bwategerezwa kudutumira kwiyumvira urukundo rw'Imana, kumva umuhamagaro w'urukundo rw'Imana, ngo tugerageze kuwitaba uko dushobora kose. Imana ikweretse urukundo nk'ubwo rwose. Hariho ikintu abantu bagiye baraca mu bihe bigoye batubwira kitigera bujya gihera mu bwenge bw'umuntu. Kubona nka visa y'umuntu ariko arakoma induru agusaba imbabazi ngo ntumwice, umuzigamira ubuzima bwiwe, iyo nduru ntiva muri wewe. Cyo gituma abantu bene bajya baguma banwa imogi, baguma banwa inzoga, baguma mu miziki idahera, baratinya agacerera n'akantu kari désarmé vraiment. Bagatinya ikintu kiri désarmé nk'agacerere kuko ijya nduru, ijya visage. Benshi mu kubikora banza no kwifuka mu maso. Umukama aragombye kutwigisha ikintu gikomeye ngaho. Tugabe ku buzima bwacu, tugabe ku buzima bw'abandi, twame twumva ingene lo visage y'uwundi ikuravye ko ari umukama ariko araguhamagara ngo winjire mu mubi y'urukundo rwiwe. Winjire mu mubi y'urukundo rwiwe. Muhora murabana gute? Hano urabona yuko nige tuko turavuga dawe wa twese ahindukiye akaraba umuntu adakunda, ukazubona umusaya uricafye nga. Uri kuvuga dawe wa twese kuraba neza. Dusaba Mukama kugira ngo twame tumenya kwakira ico kiganza c'urukundo rwiwe yama yaduhaye, kugira ngo atwegeranirize mu rukundo rwiwe, adushire mu mubi y'urukundo rwiwe. Amen.